Merci Dieudonné et je vous remercie aussi pour votre patience parce qu'on avait quelques soucis techniques. C'est pour ça que nous sommes en train de commencer tardivement en fait. Et aujourd'hui, l'objectif de cette conférence de presse, c'est pour présenter l'application mobile de Melbet Burundi. Alors, ça consiste à quoi? Pourquoi nous sommes là? Il faut quand même expliquer aux parieurs les avantages d'utiliser notre application mobile. Notre application mobile vient avec une promotion qu'on fait d'ailleurs partout où Melbet est, en Afrique et en Asie et en Europe. L'application mobile vient avec une promotion en fait. Une promotion que nous appelons Bet and Win. Bet and Win, ça consiste à faire un tirage au sort chaque mois et les 10 premiers points, parce qu'en pariant avec l'application mobile, on gagne des points. Des points que vous accumulez tout au long du mois. Et après ça, on fait un tirage au sort mensuel pour déterminer qui a gagné quoi. On choisit toujours les 10 premiers avec les plus grands points accumulés dans le mois. Et le premier gagne un iPhone 12 Pro Max 128 Go. Et le dernier, qui est le 10e, gagne un iPod. Donc, ça, c'est pour l'application mobile, comme on vient d'en parler. Et aussi, nous sommes sur le point de signer des contrats avec les sociétés de télécommunications mobiles, histoire d'offrir à nos clients l'Internet gratuit sur notre site www.melbet.bi et aussi sur notre application mobile. Ce qui veut dire tout utilisateur de l'application mobile et puis de notre site web mobile peuvent parier et utiliser notre site mobile et l'application mobile, même s'ils n'ont pas de forfait d'internet. Donc d'ici 3 semaines ou plus, je crois que ce serait lancé et nos clients peuvent bénéficier de cela. Et il y a aussi, comme Dieudonné vient de le dire, en signant le contrat avec l'ENA, il y a un point du contrat qui insiste sur notre responsabilité sociale envers le Burundi. Je suis venu dans ce pays le 16 mars de cette année. Et depuis le 16 mars d'ailleurs, j'essayais déjà de recruter quelqu'un en marketing digital. Et j'ai vraiment pas trouvé quelqu'un qui comprend en quoi ça consiste. Et nous, comme entreprise, ici au Burundi, on a déjà promis une responsabilité sociale qu'on doit à la population du Burundi. Et d'ailleurs, c'est l'un des points sur lesquels j'ai parlé avec les autorités il y a une semaine. On a parlé de former des gens en marketing digital. Et déjà depuis, je crois, en septembre, nous allons commencer cela, former des gens en marketing digital. On a des spécialistes qui viennent de notre QG ici en Afrique. D'ailleurs, notre QG en Afrique, c'est le Nigeria. Donc, on a 2 spécialistes qui viennent du Nigeria qui vont former les gens dans ce sens-là. Donc, je crois que notre ambassadeur, il est là. Il pourra bien expliquer en Kirundi et ces points qu'on vient de développer. Merci beaucoup. Bon, pourquoi m'a dit c'est une conférence de presse va écouter Melbet d'abord icyambere yerekane application. Iyo application ni application murabizi yuko bwambere abantu bahora babetinga cyangwa bapariya baciye kuri site. Ariko ubuye ushobora guca kuri site cyangwa ugatereshaje uciye kuri site. Mubyumve neza abantu bose bakurikirana
application uyikura kuri site uyikura kuri Play Store cyangwa App Store comme ça mubimenyereye ukuvuga uragenda kuri www.melbet.bi hanyuma ukabona ushobora kugura ubwa mbere twara twugurura konti gusa kuri site ariko ubuye cyane no kuronka application ikakorohera urumva ko ari ikintu gifasha abantu kubera abantu benshi bagumye bavuga gingi babaza abantu none tubikura he tugira gute nukwibutsa abantu yuko ntuca kuri Play Store uca kuri site nayo irahari murayizi www.melbet.bi icoye nibaza yuko nimba atakibazo twoca tuja kugikurikira igikurikira naco nuko abantu bazogenda bakoresha application haje akarusho kubera Melbet murabizi neza yuko yavuze yuko atagacere kazokwama kaba azokwama ariho bishasha bose iterera abantu kubandanya bapariya ku bwinshi mu bantu 10 bazokoresha application kandi bakayikoresha kuri ritme nini murazi yuko Melbet mwarabibonye ikoresha muciye ku mbuga zayo canke mugaca ku ma platform yiwanje icakamaje inkino zose turi muri JO basket tennis ibintu byose ukuvuga rero abantu bazogenda bapariya ku murindi munini mushobora kuronka abantu 10 ba mbere mwazoshobora kuronka telefone nziza cyane iPhone Pro Max 12 ubundi wanyuma ubwira kuri numero 10 nawe wanyuma muri abo 10 azoronka iPod ukuvuga yuko kubakunzi rero ba Paris murumva neza uretse ibiharuro ntuzeya byiza Melbet propose par rapport yandi ma Paris dufise ngaha mu Burundi utsindira amahera ukaca hongera ugatsindira naya n'uburusho yazanye Melbet nka promotion novuga akaca baho rero igira gatatu nuko Melbet yazanye ikintu vraiment nimboneka rimwe ati ni giki Melbet yagiye kuvugana ama societe ya communication ngaha mu Burundi ku muntu wese ubunyene ukavuse telefone yiwawe bigiye kuja mu ngiro atama megarimo ariko ukagenda muri moteur de recherche ukagira www.melbet.bi ushaka uri muri limited aya tuzi akomeye niyo dufise limited Econet wireless smart hamwe na Onamob izo zine nta mamega ufise yaguheranye ugiye kuri iyo site izo kuguruka kuvuga yuko les charges zo kuja kuri site les charges zo guparia que ça soit uparia aciye kuri konte yuguruye kuri site ni kwa gusa nta mahera Melbet izoci kurihira ayo mamega urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane ikintu kizotuma abantu bashobora kubetinga atakibagoye ni kuvuga umuntu wese afise telefone gusa ari Android ashobora kuja muri moteur de recherche Google canke Chrome akagira nibatswa ari Chrome akagira www nta mamega afise bizoca bigenda directement sans toutefois yuko arinze gushiramwo amamega ya limikashe mu gopo n'ibindi hanyuma akabaho rero nico oye Melbet yemeye imbere ko tangura gukorera mu Burundi nuko igiye gukorana n'abanyagihugu mu kuvuga mu iterambere ntushobora kuza ngo udandaze atakintu uri uraterera igihugu niho rero yabivuze neza ati harabuze abantu bagira marketing digital mu Burundi kandi ni ibintu ubona yuko biko biratera imbere Melbet yifuza rero yuko gufasha Burundi biciye mu gwaruka mu bajene kandi abandi bose babyifuza kuranda kuri digital igihugu cacu kuko ni ibintu bigezweho ni ibintu tudashobora kweshapa mu karere bamaze kugera ku rugero rwa kure numvise yuko rero mu kwezi kwa 10 nimba ni septembre octobre septembre au mois de septembre hazo aba specialiste babiri nibaza ko hazo bama communiquer mu radio hazo abantu bose bifuza kuronga iyo formation baronke umwanya wo gushobora kwiga ubwo umenye bushasha kandi buzobugirira ikimazi kwagira n'ikimazi igihugu tugira amahoro ikibazo yanabishije ko avuga ati kuva muri umwanya muto bimaze mukorana ni giki Melbet maze gufasha mu ngabirano Melbet uretse tube turaretse amasezerano kwa bivuga n'ivy'uburyo murabizi context turimo mu gihugu murabizi yuko ni ibintu n'intambara ndende twama tubivuga mama mubivuga kubijanye n'agaciro mu artiste afise muri kino gihugu agaciro katari kadakwiye
iyo rero habonetse societe nk'iyi irakangurira abantu kubona yuko les artistes b'abundi barashobora kugirirwa icizere. Ni ukuvuga l'image yiwanje, raporo ya mbere ni l'image ku yandi mashirahamwe. Ejo nayo nyine ashobora kuvuga ati erega bw'abundi twomwizera, kuko ikintu cyose kidatanguye hari abantu barindirira abandi. Iyo ni ku gihande kimwe kitagaragara mu maso ariko usanga biri mu byumviro by'abantu. Ikindi naco nk'uko nabivuze yuko ahaye twese turiko mwese n'ukuntu turinjiza ufise ibyo ndabaha bakagira nanje ibyo bampereza. Ku ruhande rw'iwanje novuga yuko naragize ico nungutse kuko byaramfashije cyane mu byo nkenera mu buzima bwa misi yose. Murabizi igiteramo turako turategura uburyo cyari ko kiradusaba igihande kimwe rero cy'ubwo buryo cyari kuva muri Melbet nko nabashimiye. Hariho n'ibindi byinshi byari byararondewe mbere byavuye ku papa mu gashara canke mu masezerano dufitaniye. So urumva Melbet mko murakorana, hanyuma je nanje ku ruhande rw'iwanje ico nibaza baraza kwishurira. Nibaza yuko muri kano kanya gatoyi dukoranye kuko ni umwanya muto ariko namaze kugaragara hatari hake ahantu hose bagira ama represent canke baseruka na jewe mba ndahari. Buherutse twari Gitega muri Visit Burundi, turamaze kugaragara mu giteramo Independence Festival ca Ntuze. Hanyuma tugiye gukora shooting, muzogiye kubona amafoto, hari shooting hari vuba dukora shooting kugira abantu tubahamagarire. Ni ukuvuga ibikorwa byinshi, umwanya uracariho, ibikorwa byinshi birahari ariko nabo nk'uko babivuze jewe nibaza ku bande rw'iwanje akarusho ndagafise ico muri kariyeri yiwanje birahari kuko nabivuze cyane ni guhindura mentalite, guhindura nga mu Burundi umva ngo amadini ni menshi ko babivuze. Umuntu asinye kontra na societe imwe, ariko mu bindi bihugu mu artiste umwe suvuga ko abari umwe benshi nta uja munsi ya kontra imwe. Savuze kontra zine, kontra zitatu, numva ni intambwe. Reka rero tube turagira imwe, ejo zogira zibiri kugira n'abatoyi bacu batangura imwe, aya masosiyete y'abarundi atangure kubona ko bishoboka twizeye. Jewe rero kubganje ni changement ya mentalite ku bantu bakabona yuko bwa bundi twobizera, bwa bundi birashoboka. Kandi ndazi ko byagize impact kuko hari ayandi makontra vuba agiraze ko turavugana n'amasosiyete yo nga agiraze atari abakonkira ba Melbet ariko bafite ibindi bidandazo dushobora gukora.